Je ndakunda kenshi kwibaza ibibazo kandi nkiyumvira ko dukwiye kuba vrai. Ndakunda kuvuga ngo ibi ituma navuze ngo Afrika irakeneye ibi bintu nuko ibi bintu je nemera ko ari ibintu bitangura sur le plan individuel, umuntu ku buzima bwiwe. Ari gihe dushobora kubaho muri Afrika ugasanga kenshi turakritika ibintu bitameze neza, ibintu pouvoir itakoze, ibintu byose nibiki. Ariko waza kubiraba neza ugasanga namwebwe hari akajagari mufise. Kandi akohonya kari mu buzima bwanyu. Nta mu politicien akagafatira ko decision. Ni wewe nyene. Wagaruka ukavuga uti na wewe ufise akajagari atawundi afitiye responsabilité atari wewe. Reka rero kwibaza yuko ibitagendeka neza byose vyawe bihagaze ku bandi, ariko nube kuhaje wirabe uvuga uti Imana mbabarira ko ndafise akajagari kandi mbohora nshikana ahantu. Kuko ubushobozi bw'ubutumwa bwiza burashobora gutransforma umuntu wese yicaye hano hantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero ndashaka wibone bwira umwicaye uti ni wirabe. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari umuntu ariko aravuga ngo j'espère ko Janine yaje, j'espère ko ntuza ari ngaho ndasavye. Hari n'uko uramwandikira ngo uri ngaho uriko uravyumva ndagusavye uje live. Oya wewe niwe ndiko ndabarira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu utazopfa ushoboye gushika ko mu buzima udafise urutonde.